urumuri rw'amahoro ni ikimenyetso gikomeye cyane ubu tukaba twaragishize mu itunga ry'Uburundi mu mateka y'Uburundi urumuri rw'amahoro rwaragiyemwo mu itunga mu mateka igihugu gifise uru rumuri rero kugira rurinde ruboneka nuko twari twaciye mu ngorane turabura amahoro ariko twebwe nyene abarundi turicara hamwe turigaya hanyuma tuje inama ko tutazosubira kuja mu njyane twari tumaramaje uno munsi rero urumuri rwaje kugira ngo rushikisha ayo mahoro twahabiye ayo mahoro twese abarundi twari tunyotewe urumuri rw'amahoro rwaje kugira rushikishe rutwereke yuko mu mitima yacu hategerezwa kugira umuco utuma tubana neza na bene wacu umuco utuma tugira urukundo umuco udutuma twizerana urumuri rw'amahoro iyo urubonye n'urumuri rutihenda muze murabe iyo utanze ubutumwa utigenda ubwirire naka abivuga kujya babivuze ariko mu bihe byose urumuri rwama ruriko ruratembera mu Burundi abarundi baruhanahana ubutumwa rutwara mu Burundi bwose babwumva kumwe ariko wewe wovuga uti ndarungitse ubutumwa buza gushika butakiri bwa bundi kugira Imana ituvugiremwo twiyumvira urwo rumuri nuko hari hageze ko abarundi tumurikirwa nagira ubwa mbere ntangure nshimire mwebwe abene gihugu kubona urumuri rw'amahoro mwarugize rwanyu mukumva ko ruri muri mwebwe ruri mu mitima yanyu ndazi yuko ngaha ni bake bari bamaze kurubona mu bari ngaha ndazi yuko ari bake ngo urugwa rumuri rw'amahoro ariko rumurikira Burundi bukibera mu mahoro uru rumuri rero iminsi yose rugenda rujanye n'iterambere amahoro ntakwiye gusa kuko murazi n'ushonje ntagira amahoro tumaze kubona umuvuduko turiko twese ariko nagira mbanze nsabe mukomera amashi abantu b'incabwenge bo ngahi Karusi kabisa anjabwe zo gahi Karusi nizokomerwa amashi kuko zaravuye hasi mu kugwanya ubukene naragize ndarondeza gahi Karusi narondeye incabwenge yidodomba ndamubura kabisa ati jewe ivyo njyanda bifise ni vyiza cyane kuyakura muri ko murubaka utuzu twiza kugira mube heza nimuze muraja kuniganira mu isoko munigana n'abandi bantu b'ibinebwe none rero ndabashimire cyane kuko nimwe muri ko muhakarorero abene gihugu hajya mwe muri mye kijambere nawe aca kwigana bigaca bigenda neza none rero ndabakengurukiye cyane umuvuduko muri ko rero tumaze kubona wose twaciye tubona ko mu mwaka wa 2040 umurundi wese azoba yifashe hamwe uvuga ngo naka ngo ryashangwa ari ifise kujya ni sawa nawe mvuga uti nzoba nifise biciye hehe twaramenya amayeri n'uburimyi n'ubworozi nico cambere ariko ragira ndababwira ahantu hari akajagari nta terambere rihaba kuko mu iterambere bibuze iterambere hariho kutumva no kutumvira indongozi nico gituma dukeneye indongozi zikanura indongozi zibona iyo zijana ihanga nk'ubu ugiye ukabaza musitane ruti musitane wewe iri hanga ryo muri gitaramo kuri jana amajahe agaca abwira ati je ndahabona iyo ndayijana shaka ko mu mwaka wa 2040 bose atanumwe azoba atararakumatera ntibishoboka birashoboka twarabibonye birashoboka akavuga ati nivyo kugira dushikeyo twoca hehe kugira umwene gihugu aronyera ku mupfuko yoja hehe rero mu mwaka wa 2040 turipfuza neza kandi turabibona ko bishoboka gushikayo twese tumeze neza ariko bisaba ko tuba dufise indongozi hariho indongozi z'ibigaba none nk'indongozi ibareka mu kanwa kanyanga mugaca muvyimba abaguru mugaca mupfa uwo ni indongozi none nk'indongozi bareka ikareka intama zayo bakiroga abona wose indongozi nico gituma urumuri rwaje ruzanye ubutumwa abarundi twese twitorera indongozi zizodushikana mu mbona kazoza
y'ibihumbi 2060 Uburundi buteye imbere, abarundi bose bateye imbere. Izo ndongozi zibishoboye ni bande? Ni babandi yamana n'abene gihugu akumviriza ingorane bafise. Hajya ntimubona zijya njyane twaciyemwo, no kubera twari twarabuze indongozi z'abungere, indongozi zimboneza. Kubera iki? Indongozi zitarabungere, intama zicazona. None igitungwa atamwungere gicacona. Ibitungwa bica bisekana atamwungere ahari. Rero ubu udukeneye indongozi. Aho bukera mu 2025 tuzotora. Tube turadoriya indongozi z'ukuri. Hamwe babaza ni indongozi muzi ko atari indongozi, mumureka kumutora, mwitorera uwundi. Turi kumwe twese nta kinanirana. Dukeneye yuko inzu za nyakatsi zoza ahubwo tuzisezerere mu myaka itarenga 2. Tuzisezere. Narakunze cyane abahoze ku rugamba barafise uwo mugambi yuko bateza gukoresha byose abantu bari mu tuzu twiza. Aha rero ndabwire ibikorwa tuzokora uko twimbura twese dufashanya. Nabonye imiryango batagira amatongo, batagira ahantu barima. Navuze nti abadafise aho barima muca mubaha akazi kugira bahembwe nabo bashobore kuba kutuzu twiza. None rero bene wacu ndabwire uwo muco tuwutware. Mutware mu ngo zanyu, muguye mubona ko hariho umuco. Nagiye n'umuntu numwe azosubira kugira umwiheburo ngo atawe kwidodomba. Imana yaruguruye, iraduha amahoro, iduha igihugu ciza, ubona hacu kugisikura. Gitaramuka oye! Imbona kazoza y'Uburundi oye!